ndakuramukije ntanaguha kaze wewe mu mwanya wacu ubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba twagutunganirije. Turonse amakuru yihuta cane havuye mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'amakuru yihuta cane ariko aravugwa mu ntara ya Gitega. Muri kano gatondo kuno munsi niho hakwiragiye amakuru yuko umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito agiye kuva mu gihugu akerekeza mu gihugu ca Nyene Equatoriale, aho azamara iminsi 5 mu rugendo rwiwe agiye kugira kumwe n'umutambukanyi wiwe. Inyuma y'ivyo turonse amakuru yihuta cane y'inama giturumbuka ikozwe n'abari mu muharire ditabara ndetse n'indi nama yakozwe n'abajenerali bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru akatwereka neza yuko hari ikintu gikomeye cane coba kigiye kuba inyuma yaho Perezida Ndayishimiye aviriye mu gihugu, ndetse ngo akaba agiye kumara iminsi 5 atawe umuca igera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ese abo basirikare bivugwa yuko bariko baragirira inama muri Bujumbura ndetse no muri Gitega, bivugwa yuko ngo hari inama z'urutava ko ziriko ziragirwa cane cane n'abajenerali bakomeye, ndetse ngo nitumanako ririko riraba hagati y'abagize umuhari Tabara ndetse na Generali Godefroid Niyombare. Ryoba rigendereye iki? Ayo makuru yose adushikiye kano kanya ndaza kuyakubwira ingingo imwe. Hari abariko bavuga yuko Perezida Ndayishimiye yoba agiye gukorerwa ikintu gikomeye cane, ndetse ngo mu minsi 5 agiye kumara atari mu gihugu hagiye gucaba ibintu bikomeye. Aya makuru adushikiye kano kanya tukaza kuyakubwira ingingo imwe, ariko nimba utarafyonda subscribe wabanza ukayifyondako. Ndakwibutse yuko gufyonda subscribe ari ukumanuka munsi y'ivideo ukaraba handitse ijambo sabone ugafyondako, maze igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro vyacu ukaraje uba mu bambere babironka. Aya makuru yihuta dushikiye kano kanya nyahayemwo kaze abantu batwumviriza bari ngaha mu gihugu c'u Burundi, abatwumviriza bari mu bihugu vy'ababanyi ijyanye no ku mugabane wa Afrika, mwese ndabakengurukiye cane. Ndakengurukiye abantu batwumviriza bari mu migabane y'amakungu, wowe utwumviriza uri muri Amerika canke se uri muri Aziya, ushobora kuba utwumviriza uri ku mugabane wa Buraya, aho woba uherereye hose uriko urabana natwe ndagukengurukiye cane. Sangwa kaze murano makuru ngira turabere hamwe nkuko hadushikiye kano kanya. Nkuko ndari nabikubwiye mu mfunyapfunyo z'aya makuru, nakubwiye yuko amakuru adushikiye ari uko urugendo rwa kabiri rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nkuko vyashikirijwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu kuri uno munsi nyene, Evariste Ndayishimiye hamwe n'umupfasoni wiwe Angeline Ndayishimiye ngo bafise urugendo rw'iminsi 5 mu gihugu ca Nyene Equatoriale guhera kuri uno wa mbere igenekerezo rya 22 Munyonyo umwaka 2020. Amakuru rero adushikiye kano kanya arerekana neza yuko ibingibi Ndayishimiye akoze bitigeze bibako, ndetse ngo ata mukuru w'igihugu kuva Burundi bwagira perezida yagiye mu gihugu akahezayo iminsi 5 ataragaruka mu gihugu. Bamwe rero bihweza ibintu n'ibindi bakaba batanguye gushikiriza vyinshi, navyo tukaza kuvyumviriza kubirabana n'uru rugendo rudasanzwe rwa Ndayishimiye Varisito. Nkuko iryo tangazo ribivuga, ubwo rugendo rw'akazi rw'umuryango w'umukuru w'igihugu mu gihugu ca Nyene Equatoriale rukaba ngo ruzofasha gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu, ngo yarisanzwe imeze neza cane nkuko biboneka. Tukaba twobamenyesha ko kuva ku igenekerezo rya 18 ruhesha umwaka 2020 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agendeye igihugu kigira kabiri, ica mbere rero kikaba cabaye Tanzania. Igihe rero agiye nyene ata mukuru w'igihugu n'umwe ngo aragenda canke aragenderera Burundi kuva ico gihe. Ico gihugu rero ngo Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yagendereye kikaba giharugwa muri 3 vya mbere bitunze muri Afrika nkuko amakuru avyemeza abigaragaza. None aya makuru avugwa yuko ngo Ndayishimiye ahejeje gusohoka mu gihugu c'u Burundi haciye haba inama ikomeye cane mu bari mu muharire ditabara. Iyo nama yoba igamije iki?
Hari amakuru twavanye mu banyagihugu bamwe bamwe badushikiriza amakuru cane cane mu banywanyi bacu batumenyesha yuko ngo hari umugwi w'abasirikare unyegeje kuko ngo wakoreye inama ahantu hadasanzwe, ndetse ngo uwo mugwi w'abasirikare wagize inama ikomeye cane, ngo muri make hakaba harimwo na bamwe mu basirikare b'u Burundi bari muri uwo mugwi wagize iyo nama mu gisagara ca Bujumbura. Hari n'abandi batubwira yuko ngo muri Gitega naho hari abandi basirikare ngo boba bariko barahanahana amakuru nabo bari Bujumbura, ariko gushikana n'ubu ayo makuru turacyariko twayatohoza kugira tumenye izo nama zitanguye gukorwa zoba zigendereye iki. Hari abariko bavuga yuko ngo mu Burundi ho bagiye kuba ikintu gikomeye cane, ngo kuba umukuru w'igihugu agiye kumara iminsi 5 atari mu gihugu, ndetse ngo umutekano ushobora kuba muce cane, ngo ndetse Ndayishimiye agashobora kugaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi ibintu vyabaye nabi cane kurusha. Aya makuru yo kwizera arerekana neza yuko ngo Perezida Ndayishimiye ibintu akoze hari bamwe mu bategetsi batishimiye ivyo bintu, ndetse bakavuga yuko ngo ata mukuru w'igihugu ashobora kugenda akava mu gihugu akamara iminsi 5 atawe amubonye. Amakuru rero arerekana neza yuko ngo ibingibi vyoba bifise ikintu gikomeye cane kivyinyegeje inyuma, ndetse bikavugwa yuko ngo hoba hari umugambi uko Ndayishimiye Varisito ngo yokogwa ikintu gikomeye cane akazagaruka mu Burundi asanga ibintu vyayangaye, ndetse ngo bikaba biriko birategurwa cane n'uwo mugwi mejeje kukubwira. Hari ayandi makuru twatohoje avuga yuko ngo Perezida Ndayishimiye agiheza gusohoka mu gihugu c'u Burundi ngo hari ibiganiro bikomeye cane vyabaye ku mpande zombi, no kuvuga ibiganiro vyabaye kwa Godefroid Niyombare ndetse na Rajabu Hussein. Ayo makuru yoyo ntabwo turayemeza, nibiriko biravugwa, ariko turacyariko turakora ko amatohoza. Amakuru twizeye yizewe neza nuko ngo muri rusangi muri Bujumbura ndetse na Gitega hari umugwi w'abasirikare bakuru uriko uragira inama ikomeye cane. Ayo makuru nayo turacyariko turatohoza kugira tumenye ivyoba vyavugiwe muri iyo nama. Na makuru rero yose aba ariko aravugwa, amakuru utazokwigera uronka handi. Nkaba nakwibutsa yuko muri rusangi Perezida Ndayishimiye atagiye akunda kuvugwa ko rumwe yoba abategetsi bakorana, ndetse n'abandi bantu biwezi vya politike bakavuga yuko ngo biboneka yuko Perezida Ndayishimiye yoba afise ikintu gikomeye cane ariko aragenderera muri ivyo bihugu vyompi uko ari bibiri. Abandi bakanavuga yuko rero ngo hari ivyo ariko arakora atavyumvikanye ko n'abandi bafatanyije kurongora igihugu. Amakuru kandi aratwereka neza yuko ibi bije inyuma yaho hagiye havugwa umwuka utari mwiza, aho vyabonetse yuko umushikiranganje wa mbere Alengiyome Bunyoni yagiranye impari zikomeye cane n'abandi bashikiranganje mu nama nkenguruza amateka no mu nama nshinga amateka. Amakuru rero akatwereka neza yuko muri rusangi ngo hari umwuka utari mwiza mu bategetsi, ngo hakaba hari na bimwe bitariko birumvikanwa ko kubirabana n'ingendo umukuru w'igihugu ariko aragirira mu bihugu vy'amakungu. Reka kandi ano makuru yacu tuyerekeze mu yandi makuru adushikiye ku banywanyi b'umugambwe CNL. Aya makuru atari meza dushikiye kano kanya arerekana neza yuko hari abanywanyi b'umugambwe CNL babuzwe irengero. Aya makuru aratwereka neza yuko ngo bashobora kuba bamwe bamwe baragandaguwe nk'uko tugiye kubiraba muri ano makuru. Nimba utarafyonda subscribe ngira ngo usabe gufyondako kugira igihe cyose dushize ko amakuru mwene nkayatohojwe neza uraje mu mbere bayaronka. Amakuru atwereka neza yuko uwitwa Gervais Nteziryayo ndetse na Martin Bukuru, uwitwa Gismonde Mpawenimana ndetse na Jean-Marie Philbert Tite ndetse na Eric kuri ubu ngubu babuzwe irengero. Amakuru dutohoje dushikiye kano kanya arerekana neza yuko batawe mu mvuto n'urwego rw'iperereza. Amakuru rero akatwereka yuko bafashwe kw'igenekerezo rya 7 z'ukwezi guheze umwaka w'2020, bakaba bari baraciye bafungirwa mu kasho k'igipolisi muri province ya Mwaro. Amakuru rero aratwereka neza yuko haheze indwi zitatu aba banyagihugu bafashwe
atasubiye kubabona uwo mu muryango wabo, ndetse ngo bararondeye ijya nino mu dusho twa polisi ariko barahebura aho abo babo boba bapfungiwe. Amakuru y'agashavu dushikiye ngo nuko boba baragandaguwe, ndetse muri rusangi akaba atacyizere yuko bazogaruka amahoro. Amakuru kandi atwereka neza yuko muri rusange kuri ubu ngubu ata makuru na make y'igipolisi gitanga, ndetse muri rusange ngo igihe bafatwaga ubu n'urwego rw'iperereza bakaba batarabasiguriye ico boba bagirizwa canke imvo zitumye bafungwa. Muri abo bose rero uko ari 7 kuri ubu ngubu bakaba bava muri komine Kiganda nk'uko twatoje amakuru yacu, ndetse ayandi makuru dufise nuko muri rusangi muri ico gihe bafatwa bamwe muri abo banywanyi b'umugambwe CNL, ndetse umwe mu banywanyi b'umugambwe CNL wo muri Muramvya akaba wewe yaravuze yuko ngo abo batatu muri abo ngabo nyene bafashwe bari bamwe mu bahora bari mu mugambwe CNL, ndetse bahoze bari ku rugamba. Ayandi makuru dufise aremerekana neza yuko muri rusangi abo bantu bafashwe ngo batigera bava aho nyene bari basanzwe bari, canke se ngo batari bagiye mu bikorwa vy'umugambwe nk'uko bamwe bagiye bafata bakagirizwa kuba barakoze inama z'umugambwe mu buryo butemewe. Amakuru aratwereka neza yuko Colonel Gaspard harongoye Mwaro akavuga yuko muri rusange ayo makuru ariko aravugwa ngo atariyo, ngo atabo abo bantu batigeze bicwa, ndetse adasobanura neza ariko aho boba bapfungiye. Kuva icyo gihe rero imiryango yabo irasaba leta yuko ababo babuzwe irengero bagarurwa canke se bagasubira kubabona. Amakuru kandi atwereka neza yuko ngo atacyizere bafise yuko ubutegetsi buzogira ico bukora, ndetse ngo n'igipolisi n'urwego rw'iperereza akaba ruvuga yuko ngo muri rusangi ayo makuru yitabwa mu mvuto ry'abo banywanyi umugambwe CNL batatu, ndetse abandi bakaba bataraho mu mugambwe CNL, ngo ryoba ari iramantanya atari ryo. Amakuru atarabasha gusobanuka neza ariko dufise ngo nuko muri rusangi batanu muri abo bapfunzwe boba baragandaguwe, ndetse bakajugunywa ku inkengero z'umugezi wa Rusizi. Amakuru akatwereka neza yuko ibi vyabereye mu Cibitoke, babiri muri bo ngo bakaba barabashije gusimba urupfu bagatoroka, nk'uko twabikusanyije mu makuru yacu yaradushikiye kano kanya. Ayo namwe mu makuru yari karavugwa cane, amakuru utazokwigera uronkanda hariho hose. Nkaba nshimira wowe tubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba twagutunganirije, mu kanya ndagushitsa ko n'andi makuru yose ari karavugwa ujya nino. Niba utarafyonda subscribe wamanuka munsi y'iyi video ukaraba handitse sabone maze ugafyondako.